nitwibagire ko n'abavuzi kama bafise vya bipimo mwavuze yamvuga bama bavuga kera ngo abapfumu barafise ubundi buhiga basogokuru babahaye abazungu batarazana vya vyuma bisanzwe bipima ubugwayi basanzwe bakoresha nta murabona nka dukorera tuvurira dusanzwe dupima ishano urumva ubwo n'ubundi buhinga bwo gupima hariho abandi hariyo muganga kenshi akunda ko nawe nyine araba ubundi bugwayi kanaka ati uyu muntu ko ameze uku ibimenyetso bikagomba gusa na malaria n'agahehera kagakorora reka dupime ko atari ishano ugasanga kubera vya bipimo dusanzwe dukoresha turabonye ubugwayi afise igihe rero vya bipimo vyacu bitaduhaye ingwara nimwe afise tuca tumurungika muri abo basanzwe bafise ivyo vyuma cyo gituma ubuhinga mu buvuzi kama burakwiye n'ibisata byinshi bitandukanye hari ibipimo natwebwe dusanzwe dupima kumbure no mu vyuma bisanzwe by'abazungu nabo nyine badashobora kubona ukaca usanga tugiye turafashanya abaganga dufashanya kubera abo bugwayi dupima w'ikizungu adapima natwe ivyo tudapima w'ikizungu agapima abagwayi tukabafasha muri ubwo bumwe bwo kuguma turi ku rugero rwo guhuza duhanahana abagwayi. Nimba atari banga mwe mupimisha iki bigenda gute? Nta banga ririmo kenshi ubuvuzi kama buri ku mugaragaro hariho nk'umuti abantu baba bafise ishano tubapimisha tukabashira mu kiganza uwo muti yararishano mu kiganza hagasa n'amaraso novuga irangi risa n'agahama canke uwo muti ukaguma uko nyene murumva nk'ico n'igipimo abandi barafise ubundi buhinga butandukanye hariho abafyeta mu ntoki hariho abafyeta mu kirenge hariho abagukora ko bakiyumva mu mubiri wabo ni ubuvuzi kama bufise ibanga ritandukanye ubuhinga butandukanye